Bafashwe n'igipolisi n'umusore yitwa Emmanuel Nyandwi wo mu ntara ya Ngozi akaba yafatiwe muri komine ya Kamenge muri quartier Kavumu kujya kabiri. Yafashwe bivuye ku banyagihugu bamubonye barakebwa kuko yari yambaye imyambaro batamenyereye. Abapolisi bamufashe basanze yambaye igoti, amapantaro atatu, afise inkota n'uhiri buriko imisumari ibiri. Ubu rero ari mu gaco ka komine Kamenge, amatoza kuri we yatanguye. Ubundi igipolisi catweretse n'umusore afungiwe mu Bwiza aho benshi bita muri Sobekove. Nawe yafashwe yerekanywe n'umunyagihugu aho yari yinyegeje kuko ari yatse inkoko ku nguvu umupolisi aca arayitwara kuva mu gitondo bakaba yifashe ku mugoroba. Uwa gatatu batweretse afungiwe aho bita kuri PJP muri komine ya Bwiza nyene. Nawe yafashwe ejo ku Mutaga afatirwa mu Gatumba ku rubibe Burundi buhana na Republika ya Demokarasi ya Kongo avuye muri Kongo afise inko ya pistole. Afatwa n'igipolisi kijejwe imbibe n'ingenzi. Bamuravye rero basanze aherutse kuraswa mwitako eka urusase bamurashe nubu ndiramuvamwo. No kuri wonyene amatohoza iyo yaraje ava niyo yaragiye yatanguye. Uwo musore yitwa Tony ngo ava muri komine ya Gihosha. Umuvugizi w'ipolisi arashimira cyane abanyagihugu bafasha igipolisi kwerekana inkozi z'ikibi aho ziba zinyegeje. Mu gihe abanyagihugu bo muri komine ya Ngagara bidogera ubushikiranganje bw'umutekano ko bwabujije kwirarira, umuvugizi w'ipolisi amenyesha ko bavyumvise nabi. Mu minsi iri imbere igipolisi cy'u Burundi ngo kigiye gutunganya ibiganiro vy'umutekano ku maradiyo vyerekana ingene umutekano wifashe mu gihugu cose.